uyu mugabo amaze imyaka 50 adugije ukuboko ngo kumva zo kwerekana ko akunda igihugu ciwe c'ubuhindi cyangwa twavuga Indian, akaba ari igihugu uyu mugabo asanzwe aturuka. Mugabo akaba aturuka mu gisagara citwa New Delhi, akaba ari umugwa mukuru w'ubuhindi nkuko bwa mbere aho bawita Bombay cyangwa Mumbai. Mugabo uko bayitwa New Delhi, baje kubihindura ubuvuba ariko ubwa mbere yitwa Bombay Mumbai. Mugabo ukaba yitwa New Delhi. Uyu mugabo amwitwa AMANITSE, akaba ari umugabo amaze imyaka 50 adugije ukuboko nkuko nyene mubibona kwa ya mafoto. Mugabo uko kuboko kwiwe kuza kumugariramwo baramubwira ati manura uko kuboko. Umugabo ararahira aranga avuga ati jewe kubwo gukunda igihugu canje c'ubuhindi nzonagipfira, reka bituma ko yama amanitse ukuboko igihe cyose. So nagenda kubwira ati umugabo yatanguye kuduza ukuboko mu 1973. Uyu mugabo rero nk'ikimenyetso c'amahoro yo kwisi, kubera kuduza ukuboko murazi ko ari nk'ikimenyetso c'amahoro ngaha kwisi yose, ni amani. Murabizi ko kuduza ukuboko ni intsinzi. Barati yafashe iyo ngingo inyuma yo guheba ubuzima busanzwe yarabayemwo muri ico gisagara c'ubuhinda cyo bitwa New Delhi mu ntango z'imyaka mu 1970, aho yafashe ingingo yo kuhebera ivy'imwemu no gusenga Imana Shiva. Mvuze Imana Shiva mutahure ko ari kibumbano cyangwa ni imana zabo. Murazi ko abahinde basenga ibibumbano kandi ntitukabacire imanza, kandi murazi ko buri umuntu wese cyangwa buri gihugu cyose gifise imigenzo yaco cyangwa gifise ukuntu kiba kibayeho ico gihugu. Ubuhindi rero murazi ko nta bintu byahatari, barabumba ikintu bakahongera bagirane bakagisenga. Rero bafise imana yitwa Shiva, akenshi niyo basenga, ni imana y'ikibumbano babumba bakunama bakagisenga. Rero uyu mugabo Barati yafashe ingingo yo kuhebera mu byo gusenga cyane iyo mana yitwa Shiva. Inyuma y'imyaka myinshi agumije ukuboko kuwe hejuru mu kirere, abahindi cyangwa abene gihugu baramubwira ati manuko kuboko. Arababwira ati jewe kubwo kumenya ko ivy'Imana yankoreye sinzokwigera ndeka cyangwa sinzokwigera manura uku kuboko, ahubwo nanje kuvyiza Imana yankoreye nzokwamiza ukuboko hejuru nereka Imana ati Mana warakoze kuma igihugu kirimwo amata n'ubuki, igihugu canje c'ubuhindi cyongere kirame kirakarama. Murumva barundikazi ingene bakunda abande igihugu cabo, bona gipfira bona citangira. So turabandanya rero ngenda babwira ati ico bitwa ubusesanguzi. Narababwiye ati umuntu ugize subscribe kuri Jafari TV nuzobohombye kukubera azoba ari gitabo uje kwigirako cyane, uzobuje kwiga, azoba ari shuri ry'ubuzima. Murazi ko je ndumusesanguzi nga muri East Africa ndetse n'isi yose, kukubera ni jewe mu promoter wa mbere nzoza ndabaha amakuru ari update cyangwa ndabaha amakuru mutigeze mumenya cyangwa mutigeze mwumva cyo mubonesha amaso yanyu. Uyu mugabo witwa Barati rero kubwo kuduza ukuboko kwiwe imyaka 50 yose niho yaciye aza kumugariramwo adugije ukuboko imyaka 50. Burya ni imyaka myinshi cyane gose. Mugabo tuza gusanga ngo baza gusanga igufa ryarakomeye ryaratarataye, afise inzara zipima imetero zibiri. Igitangaje nuko bamubwira ati amari Barati ingo tuguce, turagusavye tuguce izo nzara. Bamuha amamiliyoni n'amamiliyoni. Mugabo uyo mugabo Amani Barati ararahira aravuga ati jewe ndeka nzo kwigumera nkuko. Iki gitangaje rero niko bamuha amafaranga menshi cyane ku buryo yazopfa afungura kugira bamuce inzara. Ico kintu gitangaje cyane, bamuha amafaranga menshi ateye ubwoba, mugabo kugira bamuce inzara umugabo yaranse. Abenshi batangura kwibaza ati uyu mugabo ngira barimwo ibirozi cyangwa ngira ni ibihango yiwe, ukuntu nyene ibintu vyiwe vy'ibirozi vy'ibipfumu vyo yoba akoresha, ku buryo nta muntu yo guha amafaranga menshi kugira uca inzara usange uravyanze. Igitangaje rero guys niko uyu mumama president w'ubuhindi yirondereye Barati kugire amuvuze amanure kwa kuboko kugire aronke abaganga bashobora
kumugarura ukuboko kwiwe kubera murazi ko uyu mugabo yari mu trend yari yarubatse izina kubwo gukunda igihugu ciwe ibaze kubaka izina kubwo gukunda igihugu kavugwa isi yose kubwo gukunda igihugu kumanika ukuboko kwawe kukamugara kubwo gukunda igihugu urumva na president yari asanzwe amuzi ipresident rero ubuhindi dipandi yari yavuze ati jewe ngire ndamufashe kugire amanura uko kuboko atangura kutambuka nk'abandi nkuko mbere yavutse ariko uyu mugabo rero Amari ararahira aravuga ati jewe kubwo gukunda igihugu canje jewe sinabigize kubera ngo ndondera amafaranga ahubwo nabikoze kubwo gukunda igihugu canje c'amavuko arico bitwa India cyangwa ubuhindi akenshi uyu mugabo ivyagenda biritangaza abantu benshi yaranabwiye na president ubuhindi burakarama akojeje ka kaboko ubuhindi burakarama abivuga inshuro nyinshi president yifuza kumugabira amafaranga menshi uyu mugabo ararahira ararenga aravuga ati jewe nta mafaranga yiwanyu nkeneye jewe byose ndiko ndabikorera kubwo gukunda igihugu canje ubuhindi burakarama akenshi bishoboka mugabo ibyatangaje president Jipandi yari kubwo butegetsi yavuze ati nta muntu numwe yari bwabone akunda igihugu ciwe ngaha kwisi nk'uyu mugabo yitwa Amari. Nyamba vy'ukuri iyi video yakugiriye akamaro ico yakunguriye mu buzima ndagusavye ugure subscribe kuri Jafari TV hamubashe kuronka amakuru ari update cyangwa mubashe kubona ibiganiro nk'ibi nkunda kubashikiriza murakoze cyane ciao